Bavukanye bakunze b'Imana nshuti bagenzi bino samiriza umuvyeyi wacu Bikira Maria ijwi ry'Imana iwanyu ijwi ry'Imana iwacu kaze dusangira ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa gatandatu mu ndwi ya 2026 mu gihe c'amasabamana ya Eklezia gisanzwe. Ijambo ry'Imana dusanga ahakurikira igisomwa ca mbere tugikura mu gitabo c'umuhanuzi Baruki mu kigabane ca 4 kuva ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 12 no kuva ku murongo wa 27 gushika ku murongo wa 29. Izaburi y'ukwitsa iryo jambo ry'Imana ni Zaburi ya 68 nayo inkuru nziza n'inkuru za Mukama wacu Yesu Kristo nkuko twandikiwe na Luka mweranda mu kigabane c'10 kuva ku murongo wa 17 gushika ku murongo wa 24. Rero dutegeyo mu Mukama atuyagire muri bino bisomwa vyose tugiye gushikirizwa. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Baruki. Gumya umutima wewe gihugu canje ukaba uri cibukirizo ca sokuru Israeli. Mwaraguzwe intara z'abapagani ariko ntimwaguriwe gutikira kuko mwari mwavyuye ishavu ry'Imana mwaratawe mu bansi banyu koko mwari mwarateye umwikomo umuremyi wanyu mu guhereza amashetani inkuka zikwiye Imana mwari mwibagiye Imana yamaho yahora ibagaburira kandi mugatera ishavu Yerusalemu yari yabareze koko abonye ishavu ry'Imana ririko rirabagwako yavuze ati nimutega amatwi mwebwe mubana na Siyoni Imana yaraduteye intimba narabonye abahungu n'abakobwa banje batwawe kw'imbohe kuko umukama yashatse kubahana nari narabareze ndi mu kanyamuneza narababonye bariko baragenda nanje ndi mu marira no mu rubi ntihagire n'umwe ategwa akanyamuneza nanje kuko nahindutse umupfakazi n'intabwa nasigaye ndi nyakamwe kubera ibicumuro vy'abana banje kuko bari bahevye amabwirizwa y'Imana. Gumya umutima mw'abana banje mutakambira Imana wabakubise azoteba abibuke mwarashimye kwigira kure y'Imana murazimira nimwigarure kuri we noneho murushirizeho cane kumurondera koko uwabateye vya vyago azobazanira ubukiriro kugira ngo muhimbagwe imyaka yose. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Umukama yumvira abicisha bugufi. Umukama yumvira abicisha bugufi. Abantu baciye bugufi barabonye ibikorwa vy'Umukama barahimbagwa. Eka namwe muhurumbira Imana nimusubize umutima hamwe. Nanone Umukama yumvira abicisha bugufi ntarenza amaso abamwihambiriyeko. Umukama yumvira abicisha bugufi. Imana izobogora Siyoni yubake ibisagara vya Yuda kugira ngo abasavyi bayo bahatorane kandi abakunda izina ryayo bahagerere. Umukama yumvira abicisha bugufi. Ivyo dusoma mu nkuru za Mukama wacu Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka mweranda. Muri irya minsi abigishwa 72 bagaruka banezerewe bati Mukama n'amashetani twayirukanye ku izina ryawe. Ababwira ati nabonye shetani ikoroka iva mu kirere nk'inkuba. Rabe ndabahaye ubukuru bwo kuzokandagira inzoka n'utuminabe n'ububasha bwose bw'umwansi. Nta nikibabera nabi. Ariko rero ntimukihaye ngo nuko imitima yabagamburukiye nimunezerwe nyabuna nuko izina ryanyu ryanditswe mu ijuru. Buno nyene Yesu anezerezwa na mutima mweranda avuga ati ndagushemeza dawe Mukama w'ijuru n'isi kuko wahishije ivyo bintu abanyabwenge n'abahinga ukabimenyesha abato bato. Niko dawe kuko ariko wabishatse. Dawe yarampaye ibintu vyose kandi nta numwe amenya mwana atari se kandi nta numenya se atari mwana.
bene uwo mwana azoba yamumenyesheje. Yerekeye kubigishwa biwe arababwira bonyene ati, hahiriwe amaso abona ivyo mubona, kuko nukuri ndababariye abahanuzi n'abami benshi baripfuje kubona ico mubona ariko ntibakibonye, kumva ico mwumva ariko ntibacumvise. Bitwakirize yompi iyi nkuru nziza y'urukiza. Bavukanyi ntore z'Imana, turumva umuhanuzi Baruki ari imbere y'Imana yemanga akabi k'igihugu ciwe mukuri, agaheza agasabira ikigongwe igihugu ciwe. Muri ico gisabisho yashikirije Imana niho dusoma ukungene koko na cane cane umuntu atogerageza na rimwe kuguma yisiga inkore ku maso, ahubwo akamenya kubona uruhara rwiwe rubi mu bishobora kumushikira bibi vy'ubuzima bwiwe, agaheza agasaba ikigongo Umukama kuri ivyo vyose aba yagizemwo uruhara rubi bikwega amahano ku buzima bwiwe. Muri iki gisabisho twarahakuye na cane cane inyigisho yuko twokwama imisi yose duhindukira tukagaruka ku buzima bwacu kugira ngo tugume dusuzuma turabe yuko bukiri mu nzira y'Umukama. Ivyo bisaba ko tubusuzumisha indabo y'ukwemera imbere y'Imana n'imbere y'umutima wacu vy'ukuri, kugira ngo duheze tugira ubutwari bwo kuba bamusobanuka imbere muri twebwe, ubutwari bwo kutigera twemera kuzibiranywa no gupfunganywa n'akabi muri twebwe, ubutwari bwo kuba koko abantu batomoye muri bo. Ivyo bisaba rero ukugira ivyumviro n'ivyifuzo bigororotse birondera Imana mukuri, bigasaba n'ukwicisha bugufi kwinshi kudutuma twumva ko twosaba imbabazi Umukama we Musa ashobora gusubira kuturema ukundi gusha imbere muri twebwe. Aha niho rero twumva igituma isakramento ry'ikigongwe ari ngirakamaro, ari nkoramutima mu bunywanyi bwacu n'Imana. Uyu munsi mu ijambo ry'Imana twumvise uwo muhanuzi Baruki ariko aratumirira igihugu c'Imana kugira ubutwari bukomotse muri uko kwizigira ko Imana nubwo bishika ikareka tukumva koko ingaruka mbi z'ububegito bwacu n'ibicumuro vyacu, ko atari Imana igomba guhonya no gutikiza abanyakabi ngo ibahezeyo. Amahano n'ivyago vyaguye ku gihugu cayo niko biraboneka nk'igihano akanywafi Imana icishije ku gihugu cayo, ariko suko igomba kugitikiza ihibambewe n'agakoni n'akanywafi karondera kugorora, guhubura, gukangura no gusubiza ku murongo mwiza umutima w'umuntu ngo nahava asanga ikibi kimutwaye amazima yongo. Eka mbere ayo mahano hari igihe iyo tumenye kuyakira neza aheza akadutuma twumva ducambirwa ubwo buhirwe Imana idushakira, rimwe rimwe bigasigana ubwenge bwacu. Amahano ashobora no kuba ingaruka mbi z'ibicumuro vyacu. Igihe tuyaravye mu kwemera n'umutima ugororotse, arashobora guhinduka ico twishimikiza ngo tugarukane umutima wacu vy'ukuri ku Mana, yo bwa bundi atakindi ironderera umuntu mwishaka ryayo atari uko yoshikira ineza y'ubuhirwe budahera. Muri iki gisomwa nyene niho twumva ukungene Imana ibicishije muri irya mvugo ya Yerusalemu ariyo ya mbere ibabara, mbere ikibi kikamera nk'igikomerekeje umutima wayo, urukundi dufitiye ikabara no kubona ingene umuntu ashobora kuguma yitsibanganya mu bibi, ikibi kigahakwa kumuherana kuko adukunda urukundo nk'ubw'umuvyeyi. Rujya nyene tubona rwashushanijwe muri rujya rukundo Yerusalemu iserurira ibibondo vyayo. Imana irababara mu rukundo rwayo, irabara no kubona tuja kure yayo. Aha rero niho mbere duca dutahura vy'ukuri insiguro nyayishika kure y'igicumuro be n'imbabazi z'Imana. Igicumuro nitwogifata gusa nk'ukurenga itegeko, kuko tugifasha uko itegeko iyo rirenzwe riba rirenzwe kandi nta gisubira inyuma, mbere ukamenga ni nk'inkoni imenetse. Inkoni imenetse nayo ntibasubira kuyifatafatanya, baraheba. Igihe rero umuntu abifasha uko wocumenga inabi iguye ku muntu koba kabaye, ariko igicumuro inabi burya ifise isigura ishika kure, sukurenga gusa itegeko, ahubwo no gukomeretsa umutima w'Imana, no kubabaza
urukundo rw'Imana. N'imigenderanire myiza dusangiye n'Imana tuba twononye, ni ka kagozi katwungira imigenderanire y'Imana kaba gacitse. Ariko imigenderanire irashobora gusubira gusanurwa, igasubira ikaba hagati y'Imana natwe igihe twaronse ikigongo cayo, tugasubiza hamwe nayo, mbere tukanahakura umutima w'urukundo rwinshi rusumbirije ubwo twari dufitiye Imana tutaranagwa mu kibi, kuko tuba twabonye ko vy'ukuri kuja kure yayo atanyungu nimwe umuntu hakura, atari uko wenyene aba ariko arishira umugozi mw'izosi. Ivyo nivyo biteye akanyamuneza Yezu abonye igikorwa abigishwa baheje kurangura batahutse, agahimbarwa akaninahaza Imana. Koko baranguye igikorwa c'ubwami cigiza kure inabi, kiraheza kirafasha abo bagiye bagana gusubira gukomeza ubunywanyi bwabo n'Imana, gusubira kugira imigendanire myiza n'Imana. Yezu ivyo bikamuhimbara gose, akaninahaza Imana, akagira ati muhimbarwe namwe kuko amazina yanyu yanditswe mw'ijuru. Mbe uko kwandikisha amazina mw'ijuru bisigura iki? Nuko ubwa mbere bwobwo abatumwa bonyene bamaze kwinjira mu ntumbero y'ubwami bw'ijuru, kuko bamwakiriye bakakira iyo ngiro n'ingendo vy'ubwami bw'ijuru ikababamo. Nguko ukwandikisha rero izina ryacu mw'ijuru. Ariko kandi ntibigarukire ngaho, iyo ngiro n'ingendo y'ubwami bakiriye bakayishira abandi, bigaheza bikigizayo inabi abantu, koko bakumva bagatomokerwa n'inzira, ingiro n'ingendo y'ubwami bw'Imana. Bavukanye, igihe natwe tugomba kwandikisha amazina yacu mw'ijuru, ntibimwe vyo guhera gusa kuyandikisha ku ikarata y'ibatisimu, ahubwo tukaguma tuyandikisha mu kuguma twakira uyo yamanukanye ijuru iwacu, Yezu Kristu, tukakira ingiro n'ingendo vyiwe, ijambo ryiwe tukaryihambirirako, ariko kandi tukamenya no kurisangiza abandi, maze tugashingira ubuzima bwacu mu bubasha bwiwe, mw'izina ryiwe, ngo ibibi bigume bihunga muri twebwe no hafi yacu. Twishimikije rero ubwo bubasha bw'izina ryiwe n'ijambo ryiwe. Dusabe Mukama turonse inkomezi z'ukwemera kugira ngo tugume dushingira ubuzima bwacu mu bubasha bw'izina rya Yezu no mu bubasha bw'ijambo ryiwe, kugira ngo bidufashe kwigizayo inabi y'iki gihe mu buzima bwacu n'ubw'abandi, gutyo twinjire koko tugume mu ngiro n'ingendo by'ubwami bwawe, amazina yacu aba ariko arandikwa iwawe mw'ijuru. Amen. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.